until we opened the border was based on progress achieved in the fight. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino hatandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kana mwe muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure turi kwigenekerezo ry'icenda Nyakanga umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane dushikira mwaka kanya ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi katuzitangurire ku makuru akomeye cyane dushikiye mu nyuma zuko are Guillaume Bunyoni abogorejwe mu mabanga yiwe kuri ubu ngubu wamusubirira nyene icubahiro Gervas Ndirakobuca atazi Rwanda kugarika nawe yarahejeje gusubirirwa mu bushikiranganje bwiwe amakuru akomeye cyane kandi yahejeje kumenyekana kuri bose bafashanya n'umushikiranganje wahora ari uwa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi are Guillaume Bunyoni abo bose bafashanya mu gutunganya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bahejeje kuja hanze ni mu nyuma zuko kandi leta mvyeyi hejeje gushira habona ikete rikomeye cyane rikura mu mabanga yabo bamwe mu bashikiranganje n'ababasubiriye amakuru dukura kuba hafi ku biro vy'umukuru w'igihugu biravurwa yuko hari vyinshi bigiye guca bihinduka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amakuru turaza kuyakuramvurira idonido sayo makuru gusa tuza kugumako nyuma zuko kuva ku munsi w'ejo vyavugwa ko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi are Guillaume Bunyoni yagerageza katari gakeyi kuva mu gihugu bikavurwa yuko ngo vyoba ari ugufashanya na bamwe mu bamufasha bari hanze y'igihugu mu gutunganya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi wa Guillaume Bunyoni ntarava kuwo mugambi amakuru akomeye cyane adushikira na yuko mwijoro ryaheze wewe n'abaryango biwe bafatwa n'inyamiramabi mu gisagara ca Bujumbura berekeza ku kibuga c'indege ngo bikaba vyari mu mugambi ukomeye cyane wo guhunga baciye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura na cyane ko bivurwa ko hari indege yihariye jet privé yishuwe n'abaja biwe bari mu bihugu vy'Abarabu bikavurwa ko ngo ariho agiye kuca ahungira na cyane ko hari amakompanyi atari makeyi afisemwo imitahe na cyane i Dubai kuruba amakuru akomeye cyane adushikira nuko amatungo ya Bunyoni yose ngo yoba yahejeje gufatirwa nikuzihemvo navyo turaza kubikuramvurira vyose idonido mu nyuma zuko mu yandi makuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya ngo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagira hindure ni mu nyuma zuko mu yandi makuru tuza kugushitsa ko yakomeye cyane ivyo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarongoye igihugu c'u Burundi ahejeje gukora ngo ni mu nyuma zuko kandi vyibonekeza ko yobagira kombore abahora ari basoma mbike yuwahora arongoye iki gihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza mu makuru akomeye cyane nuko kuri ubu hari abagenerali nabo bashobora guca bakomborwa ngo mu nyuma zuko abanyagihugu batari bake baba batanguye kwihweza yuko ibi vyaba bigiye guca bihera hama kudeta ikaba yahejeje kuburizwamwo hari amakuru akomeye cyane dukura mu gisoda na cyane ko ngo nubwo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yakomboye bikekwa ko boba bari mu mugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza ngo hari n'abasigaye muri leta mvyeyi nabo bari mu mugambi ngo bityo bikaba biri mu mugambi wapangwa na Bunyoni ngo hakaba hari basoma mbike b'umukuru w'igihugu nabo bari mu mugambi ngo bikaba bigiye guca vyorohera bari mu mugambi wo kumutembagaza kubikora mu maguru mashasha umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje gushira itangazo habona iryo tangazo riravuga iki nivyo tuza kugushitsa ko vyose idonido reka ayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Turasubiye kubakaza inshuti banywanyi bacu mucyumviriza ibiganiro vyacu mwerereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kanamwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu mwerereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure turi kwigenekerezo ry'icenda Nyakanga umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma zuko haheze igihe kitari gitoyi hari intureka yo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ivyo vyaheruka mu mwaka wa 2015 ubwo
General Godefroid Niyombare yagiraga umugambi wo gutembagaza ku butegetsi nyenicubahiro wahora arongoye iki gihugu cacu c'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza, hama bica biranka carahunga ava mu gihugu c'u Burundi n'abanyagihugu batari bakeye, bikanavurwa yuko nyenicubahiro General Godefroid Niyombare yoba anafise uruhara mwibi bihejeje kitari gitoyi bivugwa bijanye nuko Marshal Guillaume Bunyoni yoba ari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ku butegetsi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kwa makuru abigaragaza ni telefone ngendanwa ifise umurongo wa Rewo Connect yafatigwa mu nyubakwa ya Bunyoni, aho vyibonekeza ko General Guillaume Bunyoni yagirana ibiganiro bitari bikeyi n'abahatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Umugambi wose ukaba wagirwa, abo mu biro vy'igendereza bafata iyo telefone ntibagaragaza ivyabona vyose vyava mw'iyo telefoni ngendanwa, ariko ngo kuri ubu biravurwa yuko nyenicubahiro Guillaume Bunyoni yashizwe ko abantu bo kumugenda ko aho agiye hose, eka n'amatungo yiwe biravurwa yuko ngo yoba yahejeje gufatirwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibyo byose bikaba biri mu itegeko ryatangwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho bivurwa yuko ngo yahejeje kumubwira yuko amugiriye ikigongwe, aho naho ubundi ngo yoba ari mu mpimba nk'abandi bose, ariko ngo amatungo yiwe atari make irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ko ngo vyibonekeza ko yari umugwiza atunga akomeye ngaha mu Burundi. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cane ryo gufatira ayo matungo yose, eka hanategetswe kizura ku nyubakwa ziwe. Nubwo biruko kandi uyu Marshal Guillaume Bunyoni yategetswe, nubwo biruko kandi Guillaume Bunyoni ngo aracyarondera ingene yacava mu gihugu agahunga. Byo ngo biragaragazwa nuko yo mwijoro ryakeye ngo yoba yafatiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye n'abaryango biwe, aho bivurwa yuko ngo yoba yageragezaga uburyo bwo guhunga ciye mwijeti prive yarugikiwe n'abaja biwe bari mu gihugu ca Arabia Saudite, aho bivurwa yuko yoba yagira Dubai, na cane cane ko bivurwa yuko hari amakampanyi akomeye cane yoba afisemwo imitahe. Na makuru akomeye cane abamenyesha amakuru bacu bakiriko baratohoza mu nyuma zuko avanwa ngaho kuri batawuza aho yoba aherereye, yamara yakora ivyo mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe yatangaza ko yamugiriye ikigongwe ku munsi w'ejo. Yaratanze amadosiye yose atakibazo, yanideye mvya irya nino aho ashaka kuja, nubwo hari abantu ngo boba bamugenda ko aho agiye hose, ariko wewe kuri ubu ngo aracarondera uburyo yacava mu gihugu. Ni mu nyuma zuko hari amakuru tukigira ko amatohoza avurwa yuko kuri ubu ngo yoba yaciye ajanwa, aho yajanwe ntiharamenyekana. Nta makuru akomeye cane adushikira. Abajenerali bari muri wa mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Petero Nkurunziza, eka n'abandi bajenerali bari mu butegetsi bwa Gitega kuri ubu mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi ngo nturahera. Biravurwa yuko ngo nubwo Bunyoni vyafatwa nkaho ari we murongozi w'uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, ariko kuri ubu amakuru akomeye cane nuko atanu ruharangwa afise muri ivyo ngivyo. Hakaba hari amakuru akomeye cane ku mugambi wo gutembagaza nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku butegetsi wo ukibandanya, ngo hakaba hari abajenerali kuri ubu bariko baragerwa ko amatohoza. Abo bajenerali ni bande? Abamenyesha amakuru bacu baracyagira amatohoza. Ruko kandi mu nyuma zuko urugendo rwo kubogoza barimwo mugambi bose rukibandanya, kuri ubu ngubu amakuru ahejeje kudushikira mwaka kanya ni leta nshasha mvyeyi yahejeje gushirwa ko n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho kuri ubu amakuru adushikira ruko abashikiranganji bagumye ari 15, nayo abasezerewe muri leta nshasha bakaba ari abashika kuri 4. Ese abo bose boba
bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi biroza kubagendekera gute mu nyuma zo gukomborwa. Ivyo nivyo abamenyesha amakuru bacu babandanya kugira ko amatohoza abo bashikiranganje bakuwe mu myanya n'ababasubiriye. Ni Domitien Ndihokubwayo yahora ari umushikiranganje w'ikigega ca leta asubiriwe na Audace Niyonzima. Deo Rwiderurema yahora ari umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Uyo nawe asubiriwe na Sangitusi Niragira. Tade Ndikumana yahora ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi asubiriwe na Deo Rusengwa Mihigo. Nayo Theo Gracias Nsanganiye umwami yahora ari umushikiranganje w'inyubako za leta na Dieudonné Dukundane nayo wasubirira Ndirako Bucya Gervas atazirwa ndakugarika wabaye umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni Marite Niteretse wabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano. N'amakuru wahejeje kuja hanze kuri biravurwa yuko hoba mu biro vy'igendereza, igipolisi n'igisoda no mu bice bitandukanye hariko haraba impinduka zikomeye cyane, bikanavurwa yuko bamwe mu bikekwa bariko baragirwa ko amatohoza nabo mu biro vy'igendereza. N'amakuru abamenyesha amakuru bacu bakigira ko amatohoza ibiza kugenda bibashikira turaza kubibashitsa ko vyose. Idonido wicu usabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi. Ntuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Brisho TV.